Ase nkuko vyama murabizi ko tuba turinga kugira ngo tubashikirize ibiganiro bimeze neza bisukuye turabarondera abayobozi bisati binabiriya haruhande yaho mamubazi no mu ndirimbo zitandukanye ariko kubw'ubuntu bw'Imana ikanugurura n'imiryango hanyuma abana bariya bakugurura ivyabo kano kanya ndi kumwe na DJ Peniel benshi muramuzi kuri Kamikaze Nation ugerageje guca ku mbuga ngurukana bumenyi kenshi usanga hari no zina rya Kamikaze Nation umutipe asanzwe arapa kuva hari makambe nyanzarake benshi muramuzi aheretse no kwakugwiwe anako yambaye n'impeta akimetira koroka mane impeta nishobora kugufata igufashisha yinjira mu mubiri winjira mu mubiri gusa idakorokanye nimeze gutya ni bon umeze neza Kamikaze cemeze neza cyane ndashimira benshi barakuzi kuri New Generation abandi barakuzi kuri radio nderagakura abandi barakuzi mu maclip video atandukanye y'indirimbo abandi baranakuzi hugura ndetse studio nshasha Mirire hajya ni Mirire Mirire makers Mirire makers acabamwo kanu kaze kamikaze ni Mirire makers makers ivuye muri to make ni cyongereza gisigura fabrique mu gifaransa donc no gukora urumva twe dukora amirire harabire ko iki kirundi kirashobora abakuriye hano ku butaka hano mu gisagara cya Bujumbura beshi ntibabizi mbwa twe twakuriye kugatuma turashobora kubitahura amirire no kuvugira ya nabari buraya nabo nyene bariko baratura muri kano kanya sinibaza kari benshi baza amirire n'amata yiriwe harimo irivuga kwirigwa amata yakamwe mu gitondo haba mu kumusase inka ziturutse hamakirigwa niyo bita amirire ayo mata rero kenshi akunda guhabwa abana kubera basinzira kare mu gihe abandi baba bagiteramiye inkono kuziko abana nabo bagasinzira kare baca babahaye mata kugira ntibave bararubusa vikana ko wahereza akantu kameze neza ya urumva nakantu kameze neza umva akantu gahabwa abana nawe ko akabara akantu kameze neza gasose yes mbere ko tuja kubijanye na studio yawe reka tubanze dutangura ibijanye n'urugendo rwa music haruhande gusanzwe urumenyesha makuru ariko gatoreka hanini reka tuhagarire mu gisata cyawe cyo kuririmba ivyo kuririmba byatanguye gute vyaje gute ko ndakuzi hostinga watanguye kuri TV online mugamonye murinjira mu radio hanyuma nza kumva umutipa ariko aracana mysteri yakaga bijye wari ubisanganywe canke ni ibintu vyakujemo kubera wabikunze kubera hostinga ba artiste dimweje ikintu cya mbere cyatanguye imbere y'ivyo byose dondaguye hatanguye kuririmba kuko I remember mu mwaka wa 2010 niwo mwaka wa mbere ninjira muri studio nkora indirimbo ya mbere ariko kandi mugabo nukuvuga ko mu mwaka wa 2006 n'indwi gutyo niho natangura kwandika indirimbo zanje za mbere dimwe kariyere yo kuririmba kwandika niyo yatanguye ava yuko nja kubumesha makuru ko kubumesha makuru nagiye kuvyinjiramwe imaze kuba kariyere yanje yo maze kuja kwiga kaminuza hama nkaca niga communication organisationnelle hanyuma muri departement ya mass media ko nivyo nariko ndiga hanyuma ca ndinjira mu radio bica bituma ncamenyekana cyane nk'umumenyesha makuru ariko ahanini kuririmba nivyo vya mbere vyatanguye kuko nk'abantu tuzinanye kera bari bazi ko ndirimba abantu twiganye inférieur abantu twiganye supérieur muri kuri lycée d'Iteba mu Rumonge bari babizi yuko ndumuririmbyi igihe wabigize umwuga mukavyinjiramo kavuga ati kino genda keneye kwigaragaza haruhande y'ivyo nagira imbere kuko nivyo warinjiye muri studio ariko ntivyafashe ariko hari igihe bavuga ati kabisa kino gihe ndashobora kuvyemanga naho ngeze abantu bakamenya ko domo artiste hari mwaka uyo ya hari mwaka wa 2018 ndibuka mu 12 genekezo rya 2023 niho hasohoka indirimbo yitwa tutawacheka tu niho nabuze nti rero ubu inyuma y'ino myaka yose ndi mukonda gukora umwuga kumenyesha makuru n'ibindi bitandukanye ubu rero reka ngaruke kuririmba hama ndabifate buseriye nyene nkore au sérieux no kuvuga ko mu mwaka wa 2018 ariho naciye ntangura sanze umuryango w'abaririmbyi bimeze gute kuba umuririmbyi ntivyoroshe kuko usohora indirimbo batazi ingene yakuruhije haba mu buryo canke mu vyiyumviro umugabo umuntu agafata imisegonda 3 canke 4 kuyijije indirimbo nimbi canke atazi miruho ico ni kimwe kubera biba bivana n'ivyo akunda mugabo birumvikana n'uburenganzira bwiwe kindi naco ufata umwanya munini ya uriko urandika indirimbo ugashira ko uburyo ukaja kuyikora hanyuma ugacufata uwundi mwanya wo kuyipromotinga urumva rero
hageze muri ako kanya rero ka promotion naho uca usanga uri kuratigita kuraba na bariya utigita muri ibi na biriya kugira ngo ibintu bishobore kugira bishobore guca mwumva biraruhisha dimwe niyo mpamvu ukunda gusanga umuntu akora umwuga wo kuririmba wonyene aragira stress atagize stress naho arabimaramo nk'imyaka 10-15 akaca biheba akaja we ndumva ukoragara kintu kijanye na promotion nawe rusanzwe rumenyesha amakuru ntacu zivugiriza none nimba byari byanse canke wari utangiye kugira intambamye zibi na biriya wari uvyumva ku bandi uri kura promoting imiziki y'abandi we nawe wari ubigiyemwo wasanze bimeze gute bwana DJ Peniel urabona jewe mu bisanzwe ikintu kimwe nari navuze jewe sinigera mvuze indirimbo yiwanje iyo ndiko ndakora ibiganiro vy'iwanje ivyo mu radio impamvu ntigera mvuze indirimbo yiwanje kubera abantu baba bariko baranyumviriza bashobora guca bafata ibintu ukutariko kuko urumva nka jewe kugeza ubu ngeze ku ndirimbo zitari nke mfashe nk'indirimbo uwiti nkazivuza mu kiganiro cy'isaha wasanga ari je ndiko ndivuza nazo zirifo guha umwanya abandi hanyuma nanje nimba abandi baje gukora bakari questing indirimbo zanje niyo mpamvu hama ikijanye nuko ntambamye kuvuga ngo abandi bacagira ntibujyanda kubwire Edison umuntu wari we wese akora bivanye nuko yumva ibintu canke nuko atahura ibintu no musure Edison hari abantu batifuza kuba Edison niyo mpamvu rero abantu batifuza kuba Edison bamaze kubona inzira yo kugira Edison si kenshi bakunda kwemera ko bagusupporting je vraiment ndafise abantu benshi maze mbere no kurondera nkababwira nti ngomba dukorana nuku ngo sawa nzokubwira kandi ari abantu turahura mu bikorwa bitandukanye imisi yose by'umwuga mugabo umuntu ntushobora kumuhendagiza ngakore ibintu adashaka oya si vyiza uwo urareka kera kikabandanya cera ikirabura kikabandanya kirabura kera kikera ikirabura kikirabura bako abantu bariko barantelefona okay twikomereze na cyane n'ikiganiro waravuye mu vy'ukuririmba uracana birimwo ndetse haruhande ko bibahikanye n'ibijanye na studio jewe ndacyari ko ndaririmba gusa ari ha uri kurashira inguvu gusumba ipi yanje ya 2020 see you queen 2020 yasohotse muri December muri 2020 donc nubona no musi tugeze mu kwezi kwa gatanu nta ndirimbo yindi ndasohora mugabo nibikorwa byinshi bitandukanye nyene mbise kurazi ko ibikorwa hagera igihe ugasohora kagera indi period ugapanga ukipanga neza sindaheba kuririmba kandi abakunzi biwanje abafana biwanje barindire vraiment ariko inguvu nizikiri nyinshi nka kare niyo misi yeze waduhereza après 3 mois gutyo byo bafitanye isano no kubaka urugo bikagorana kugira ngo bangikanye kuraba ivy'umuryango ndetse n'ivyo kuririmba no ntibisa kubera ubu mfise amabanga menshi apare ayo mabanga y'urugo hariho igikorwa kinini cyo guhagarika Mirire makers kuko Mirire makers nayo irimwo abandi bantu nabo harimwo abaririmbyi donc rero nk'ubu twari tumaze aya mezi yose turiko turakora kugira turabe ngene dushobora gukora ibikorwa byinshi byabo baririmbyi kugira bo nibaza bazokora ama back to back ni kuvuga buri kwezi bashobore gusohora indirimbo buri kwezi basohora indirimbo bitandukanye nuko nka je nshobora kuvuga ati après 4 mois après 5 mois kubera jewe indirimbo ziwanje mfise target mba ndiko ndazijanako mugabo baririmbyi nabo mangomba baje muri circuit cyane gusumba jewe uzanye ikintu ca Mirire makers igihe wagira lancement canke twugurura ega studio Mirire makers harimwe abaririmbyi bamwe wari wasize imbere n'abaje mu nyuma harimwe wewe turabona nkizo nk'umuproducer akongera kanaririmba haruhande yaho ariko hari izina ryagarutse cyane ry'umwigeme yitwa Monia Fleur kino gihe bimeze gute na Mirire makers kuri Monia Fleur ko daherutse kubona umuherekeza mu ma interview nduherutse kubona hari byinshi utangaza na cyane kubijanye n'uno mwigeme muracyari kumwe canke mwaravanye Monia Fleur nimba hari abantu benshi bamaze gukurikirana ibiganiro vyiwe Monia Fleur ntitukiri kumwe ntakiri muri Mirire makers Monia Fleur yaragiye ariko arakorera ibikorwa handi hantu hatandukanye tout simplement ntitukiri kumwe muri Mirire makers kubera gutakiwa kumwe byakenze gute mwamukoreye ibidashimye byavuye kuri we canke byavuye kuri mwe kuba tutakiri kumwe n'ibintu bitahuritse urazi ko wewe wigeze kuza unsanga muri yiko
mugubu ntitukiri kumwe nayiko warigeze kuza usanga muri Hope Talent ubu ntitukiri kumwe na Hope Talent wafanye nuko nyene nishanje mayibi ikintu Monia Fleur yabasigiye muri Mirire Makers mutazokibagirwa Monia Fleur nta kintu na kimwe yadusigiye vraiment kurya ataco yari yajazanye nikata na kimwe yadusigiye nta kintu na kimwe yabasigiye nta na kimwe yadusigiye vraiment ntaco yononye basi no nta na kimwe yononye byumvikana ko atatrace nimwe yasize muri Mirire Makers no Monia Fleur nta trace nimwe yasize muri Mirire Makers nta nimwe nta ihari agarutse naho byogenda gute mwusubira mu kubaka cyangwa mwakorana bikiye mwaragiranye amasezerano canke yari yaje uko nyene hamagena atakintu nakire donc Monia Fleur agarutse yokora kubera Edson studio ya Mirire Makers ni studio ijamwe abaririmbyi bose mva ntihogera igihe vraiment Monia Fleur avuga ati ndaje gukora indirimbo muri Mirire Makers tuje tuvuga ngo ntitubishaka Monia mwakorana gute Monia ukuntu twakorana ni histoire ndende kandi simba ngomba kuyigaruka ko kenshi kubera nabifuza kumenya umuco agira ati umwana twaramonye hariya kandi turazi ko amuherekeza mu bikorwa byinshi ndibuga ko twese twamumenye kubera ntuze nani twamenye kubera Maker ntuze Mirire Makers urazi impamvu ntaba ngomba kubigaruka ko Edson jewe kenshi ndiko ndavuga ibintu cyane nk'ibintu by'amarezo sosio abantu bacha bibaza ngo nakariyemera nanjye singomba kugaragara muri iyo kategori urumva hanyuma dimwe hari abantu bashobora kuba bamumenye jo bundi atari muri Mirire Makers ugasanga rero ndabivuze bacha bavuga ngo no ngo uyu muntu ngarondera ikiki kuri kuravugwa je nanjye sinshobora kurondera ikiki muri ubwo buryo kuko indirimbo ziwanje zonyene ni kiki urumva Mirire Makers yonyene ni kiki urumva dimwe rero nkaho nyene mfashe umwanya ndiko ndavuga Monia Fleur mba ndiko ndamupromotinga mu buryo navyo si bigupromotinga umwana w'igihugu ariko muri make ni urugendo rurerure kuko Monia ndibuka for the first time yaje azananye na Bination irimwo page hama barambwira bati twebwe rero ngaha twashaka partnership Mirire Makers na Bination kuko twafise umuririmbyi kazi dushaka gufasha sawa hanyuma harasohoka indirimbo ya mbere yitwa Samorova je ndababwira nti partnership ya Mirire Makers na Bination irakunda mugabo twe Mirire Makers muzotubaze cyane audio na promotion naho tuzofashanya bati sawa turasohora Samorova for the first time irasohoka imaze gusohoka basi and then harabaho ibintu bitameze neza muri Bination hagati ya Monia na Bination so turaraba tuti none turamubaza wenye none ukinjura canke bica bigenda gute ati je ndashaka gukora okay sawa nimba ushaka gukora rero ingo muri Mirire Makers acaraza muri Mirire Makers gusa je ukuntu meze Donatille vraiment sinkunda contrat mvuze nti sinkunda contrat mba nshatse kuvuga gute kubera ibi bintu by'umuziki ni ibintu kenshi ukunda gusanga hariho ibintu by'abantu bagenda barongera kubusa umuntu bamuhaye 20000 akacashira kubusa ngo ngaha ngo je mpagaze muri 200000 bamuhaye 200000 akacashira kubusa ngo mpagaze muri 2 million je sindabikunda rero niyo mpamvu kubera contrat yiwanje uko nari kuyitegura sinibaza ko ari ibintu byari korohereza Monia Fleur nk'umuririmbyi ari ryo rya mbere yaratanguye kuririmba kandi nibaze yuko iyo ndamuzingira nkamubwira nti utegeza kuguma muri Mirire Makers kumbure nawe hari ingene ukuntu nari kuba ndiko ndamwononera kuko burya ibintu by'iterambere so nta muntu ashobora kukurambara rakatari nyoko ngo utegeza kuguma ngaha kubwira utera imbere oya yari umuntu muri ko murakorana ivyashara amaze kubona ati naka ntagomba abona ko ngiye kumuhombya urabireka donc rero niyo mpamvu atakintu cya contrat ndirimbo niyo yuguruye imiryango ya Monia Fleur araronka abantu bari muri diaspora bategezwa bashobora kumusapotinga mugabo urumva rero kube sinzi bivanye nuko we atahura ibintu arabona yuko amaze kuronka abamusapotinga atoguma muri Mirire Makers ahubwo yo kungururiza handi mu yandi ma studio and then rero je ndamubwira nti meno siko byari kugenda nti byari wari kuvuga yuko wewe ufise studio ukoreramwo kandi iyo studio ariyo ikugize uuru no munsi nimba usohoye indirimbo nziza igakundwa n'abantu nawe rero wari ufise ikindi gikorwa ari gushobora gukora kugira iyo studio igirente nayo ibone ati kumbe wa mwana turiko turafasha nawe n'umwana w'umutima
abona ati wapi je sindabitahura gutyo ati kandi sinshobora kurata opportunity sawa umuntu aramubwira ati nta kibazo wewe rero bandahanya ibikorwa vyawe ugende gukorera handi hama Monia Fleur abavuye muri Mirire Makers gutyo birumvikana niwo muco twari dukeneye cyane cyane kubijanye na Monia Fleur aho abacanke bari bavuga bati muri Mirire Makers imeze gute aho kino gihe nibaza yuko tuba twabarondera umuco kugira ngo ibintu beze baranye bigenda neza duheraheza kino kiganiro ubwana kamikaze nation abarundi bakwitege kuki aho bo gusanga mu muziki canke mu bijanye na studio ingufu nyinshi ugiye kuzishira he bwana kamikaze you know abarundi kintu je bonyitega ko cyane kubera jewe Edison vraiment umuziki ndakunda umuziki nkakunda na monde y'umuziki ku buryo wananiye byananiye ingene ndabivamo ko mbeshi murakunze kubibona hariho n'imbuga nyinshi duhurirako je maze kubabwira nti one day nka parvena kuronka imiliyoni 30 mu muziki nta muziki nosubiramwe kubwa ku ruhande rw'iwanje hari abariko barandaba ngaca avuga ati ujya mubira yarasara n'umusaza ati wowe yakuye mu muzika kuco yasubiza mu muziki ugirene kubera umuziki ni ikintu umuntu ahuriramwe n'ingorane nyinshi zitandukanye je rero nyinshi ndamaze kuzibona urashobora gufasha umuririmbyi atacari cyangwa ukamufasha nyene akazana ingufu ze nawe akazana izi wawe hanyuma ageze ku kintu mwifuza gushikako akaca abona cyangwa akakwereka yuko wewe atakintu nakimwe wigeze ukora donc rero abantu bagiye kunyitega vuba ngiye kugira Makers label irimwo abaririmbyi batatu indirimbo zabo zizosohoka muzozibona je sinshobora kuja muri label no uzoba ari kiongozi wa label nzoba ndi kiongozi wa label izo birimwe abaririmbyi batatu babiri baririmba sekira umuhungu n'umukobwa hamwe n'umukobwa wundi aririmba gospel ico nico abantu bonyitega ko cyane hamwe na studio ya Mirire Makers ariko kandi ku ruhande rw'iwanje naho Safelo ntatandirimbo nsohora kandi nyinshi zihari zanaheze abantu bitege yuko vuba tuvuge nko mu kwezi kwa gatandatu kwindwi nshobora gusohora indirimbo ego hanyuma tukabandanya dukora na gutya tumva ikiyago cyari kiryoshe kandi hari na byinshi numva ko nzogwaronderako kubijanye n'iyi label ugiye kubaka canke batanguye kubaka urumva ko hari abaririmbyi mugiye kudutangariza haragera ko none mudutangariza amazina y'abo baririmbyi label naratanguye kuyubaka msa n'ugeze ku mpera kuko muri abo baririmbyi bose uko ari batatu nta numwe adafise indirimbo zine amaze gukora bisigura ko nejo naho novuga nti tugomba dusohore indirimbo zabo baririmbyi zoca zisohoka hama ikindi kintu nobwira abantu nuko twahinduye location ahantu twahora dukorera mu Nyakabiga kuri Avenue de l'Imprimerie ubu dusigaye dukorera mu Kamenge ku ibarabara rya 11 bivanye n'ingene ikibanza twari ko turakorera mu bwa mbere burya Kamenge nanje sindayimetriza ngira ni mirango kuko uvuye kuri Ifekabo utera uja ku kabare bitaruwa yari hari akabarabara gahuza aho hantu kuri 11 nyene ngira hajya ni muri mirango ubutaha duha adresse yuzuye ubutaha nzoba ako adresse niyo nyene ushitse kuri kajya kabarabara naho ufise contact nayo iroroshe kuronkura gomba kaja kuri page ya Facebook ya Mirire Makers Company hanyuma ugayitora nimero iriko hamukabaza uti nahe ushitse kuri kajya kabarabara umuntu aca gutora aca gushikana niho twimukiye ubu niho dusigaye birumvikana nakindi nokora ataro gushimira bwana Kamikaze Notion DJ Peniel ubutaha ndumva hari byinshi nzokubaza mu byo wemereye abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndakwishyuza urumva ndakwishyuza niho bizoheza bikagenda neza urumva nzoza ndakwishyuza makuru wemereye abakunzi b'umuziki w'u Burundi gwe karibu welcome muri Mirire Makers ahubwo twifuza ko no munsi umwe moza mukatugendera kugira ngo mushobore kwereka abantu iyi ni intangamara mushobore kwereka abantu ahantu twimukiye ahantu turiko turakorera ahantu hamaze kuva indirimbo nyinshi bakunze nka za Tabura za Obelix urubura ya Kesdan ndakuyungurura ya Runovici da for you ya MT number 1 na Bizo Uwezo wonyemerera ya Monia Fleur
indirimbo yitwa babandi wanje nizo n'indirimbo zose itachi ya Cizo urumva mwari mukwiye kuza mukaraba atanu hava zino ndirimbo ni hehe kandi tuzobikora nuko bisanzwe bimeze nshimire cyane DJ Peniel na cyane ukanya yaduhaye aho tuba turaganira byinshi bitandukanye tuba twibereye muri music tuba twibereye muri mode na cyane ijanye n'umuziki hajyana hatagira umuziki kenshi haba hari urubura rw'amasoro ariko ahantu hatari urubura rw'amasoro aba hibereye umuziki nawo sundi tukitambira urubura rw'amasoro nawe nyene burya n'umuziki n'umuziki mugabo udatambika n'umuziki iyo uri kure udatambika n'umuziki iyo uri kure uri hafi yawe ujya muziki tambi uzuvyumvira atari sana reka ndagushimire cyane ngirashimire cyane abakunzi ba Yourself TV mukomeze kugira subscribe like and share ndetse na commentaires zitandukanye kugira ngo mukomeze kutubwira aba artiste mwifuza ko tubazanira cyangwa ibyo mwifuza ko tubashikiriza murazi ko hano ntitubasondeka turabatwongira tukabaha kandi haba mugakomeza kwiryoherwa ni Edison yahoze nari kumwe na Arkeni kuri kamera na yasigaye reka ndabipfurize kubandanya mugira ibihe byiza ciao ciao